genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Ababyeyi bahamagare, muri iryo banga bahamagare, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. N'ibibondo bihamagare, muri iryo banga bahamagare, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Abagwaye bahamagare, abagowe bahamagare, abarushe bahamagare, abihebuye bahamagare, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire abarundi bahamagare, barundikazi bahamagare, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, ego, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Genda ubamamagarire bose abo basubiye inyuma, kandi ubambarize uti ninde yabahaye ako karuhuko. Mukama, turagushimiye kuko turiho turi bazima ku bwawe. Turagukengurukiye cyane mwami Imana nyaguhora ku ngoma, kubw'uyu mugisha w'umunsi mushasha uturonkeje twebwe ubwoko bwawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, turakuninahaje, turagukengurukiye, turagushimiye kuko uyu munsi uje uhetse ibyiza, ibyishimo, amahoro, amagara meza, ubutunzi n'ubutungane bikomoka iwawe. Mukama, turagushimiye kuko uri neturuye. Mukama, turagushimiye kuko uri umugiraneza. Mukama, turagushimiye kuko uri udasanzwe. Mukama, turagushimiye kuko uri udahangarwa. Mukama, turagushimiye kuko uri inye n'ubushobozi. Umwunzire mwami Imana nyaguhora ku ngoma, imbere y'uko cyane itara ryo kwakira isezerano rishasha, ndagusabe utugirire ikigongwe ku bicumuro byacu byose. Ndagusabe twebwe abana wabashize kuri iki gicaniro cyo muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, utugirire ikigongwe ku bicumuro byacu byose, utugirire ikigongwe ku ntege nke zacu zose, utugirire ikigongwe ku mibabaro yacu yose, aho twidodomba mu mutima utugirire ikigongwe. Yesu Kristo umukunzi mwiza, tugirire ikigongwe kuko uri Yesu wuzuye imbabazi. Tugirire ikigongwe kuko uri Yesu wuzuye impuhwe. Tugirire ikigongwe kuko uri Yesu ukura agahinda ukazana agahimbare. Kama Yesu Kristo umukunzi mwiza, uyu mwanya ndiko ndagusenga nambaza imbabazi zawe. Uyu mwanya ndiko ndagusenga nambaza impuhwe zawe. Uyu mwanya ndiko ndagusenga nambaza urukundo rwawe. Uyu mwanya ndiko ndagusenga kugira ngo ubohore amasezerano yacu, ubohore imigisha yacu, ubohore ubudahangarwa bwacu, ubohore ubutunzi bwacu. Yesu, aho waca bashonje warabagaburira, kandi ugasiga wimuye wirukanye ufutanganije inzara. Yesu, aho waca bagwaye warabakiza, kandi ugasiga ubakuye kw'ibisuzuguriro. None muri iyi saa sita z'ijoro Yesu, muri iri zamu rya mbere Yesu, nkundira Yesu Kristo umukozi mwiza,
wumve gusenga kuriko kurava mu mitima yacu. Turahuje umutima turi ku mpande zine z'isi, turahuje umutima turi ku mpande zine z'isi, turahuje umutima turi ku mpande zine z'isi. Raba utwigoro dukora, uraba uko twuzuza amasezerano, uraba uko duhurumbira twareka itegeko ryawe. Uheze utugirire ikigongwe, uheze utugirire ikigongwe, tuba abanyamugisha. Uheze utugirire ikigongwe, tuba abanyagikundiro. Uheze utugirire ikigongwe, tuba abanyabyizigiro. Uheze utugirire ikigongwe, tuba abanyabyishimo. Tugirire ikigongwe Yesu, tugirire ikigongwe Yesu, tugirire ikigongwe Yesu, tugirire ikigongwe, tugirire ikigongwe, tugirire ikigongwe. Niwemere kwitaba igishimo cyacu rizima. Mananzuburiye amaso yanje ku misozi, mbega utabagwa kwanje kwavahe ngo ubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Izemera kw'ibirenge byacu bitsitara, iturinda, uraturinda nyaguhora ku ngoma, uraturinda uhora ku rugamba rw'ubuzima bwacu. Mu gitondo, ku mutaga, ku mugoroba no mu ijoro, uhora uri maso ntusinzire. Niwe Mana yarinze Abanyisirayeli. Bibiliya irambwira ngo no mu ijoro ngo bashobora no gutora igikwasho cyangwa urushinge. Mana warinze Abanyisirayeli, Mana wakuye mu buja Abanyisirayeli, Mana wasize ururimbo rushasha mu mutima wa Miriyamu. Yewe Mana duha umugisha, yewe Mana duha umunezero, yewe Mana duha umugwiza, yewe Mana turinde ibisuzuguriro, yewe Mana turinde agacinyizo, yewe Mana duha ibyishimo, duha ibyishimo. Turi imbere yawe nk'abasamuragwa mu bwiza bwawe, turi imbere yawe nk'abaje kuronka amasezerano mashasha. Waradusezeraniye, Yesaya arabivuga, waradusezeraniye, Yesaya arabyandika, waradusezeraniye, waratubwiye ko utazotureka ngo tugende akagirira. Yesaya 38 yaravuze umurongo wa 16 ngo Umukama arabahagarikiye, bazohangama, bazohangama, kandi biri muri bo byose bibeshaho umutima wanje. Uzonkiza kandi uzombeshaho. Mukama dukize kandi utubesheho. Mukama dukorera ibitangazo uzokoze. Shira ururimbo rushasha mu mitima yacu. Ni wowe wongera ushoboye kuburura ibintu bishasha bikaza mu mishaha yacu. Yesaya aravuze ngo niwumvirize ibi muryango wa Yakobo, mwebwe mwitwa izina ry'Isirayeli, mwebwe mukomoka ku rubyaro rwa Yuda, mwebwe murahira ku izina ry'Umukama, mwebwe mwambaza Imana y'Isirayeli, naho mutabigira mu kuri no mu butungane, nimwumvirize ibi. Yo, turajya kumviriza ibyo uvuga, turajya kumviriza ibyo uyaganya guhora ku ngoma. Reka babundabunda kubera amadeni babyumvirize, reka abagowe babyumvirize, reka barushe mu mutima babyumvirize, reka batunuye mu mutima babyumvirize, reka bihebuye babyumvirize papa. Duhe mutima wa Mweranda dufashe kubyumviriza, bitubere isezerano ry'ubutabazi uyu munsi. Tubivyukire ko, tubisinzirire ko, tubihagurukire ko, ubiduhere mu mugisha.
reka ubuzima bwacu bugira agaciro ku bwawe. Reka ubuzima bwacu bugira umunezero ku bwawe. ngo Mana mutima mweranda wuzure imitima ya twebwe abakubaha. Ngo mutima w'ukuri wirukana ikinyoma cyose. Ngo mutima w'agahimbare wirukana agahinda. Ngo mutima w'igikundiro wirukana icankiro. Ngo mutima w'ubwenge n'ubwitonzi wirukana ubugugu n'agaciro. Ngwino wuburura inzuzi z'amazi abeshaho muri twebwe. Ngwino imitima yacu gukiranuka. Ngwino ubuzima bwacu gutungana. Ngo mutima mweranda. Ngo mutima mweranda. Ngo mutima mweranda. Ngo Dawudi yarakomeje aratamba. Daniyeli yarakomeje arasenga. Naje ndakomeje kuguhamagara kugira ngo isasa sita ubwoko bw'Imana butabara. Isasa sita ubwoko bw'Imana buhembuke, kandi isasa sita aya masengesho agere ku gicaniro cyo mu ijuru. Ukama yaga ijambo ryawe rimurikira imitima yacu, tubone kuronka ubwiza n'ubwizigirwa muri ubuzima tubayemo, dukugwe kwiga isuzuguriro. Amen. Muraho muraguwe neza, webwe mwahisemwo iri zamu ryo kwakira isezerano rishasha ry'umukama. Turi kwigenekerezo rya 8 ukwezi kwa 8 mwaka wa 2026. Imana ibaha umugisha. Turi ku munsi wa 6, turi ku munsi wa 220 muri uyu mwaka. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 60 umurongo wa 14, murazi ko ariho turiko turagira, kandi ndabizi neza ko bizotubyarira umusaruro. Ngo turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza, kuko nizohonyanga abaturwanya. Humura, kuko ntazobura kukugirira neza. Turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza, kuko nizohonyanga abaturwanya. Humura, kuko ntazobura kukugirira neza. Wagize neza kwemera kwifatanya natwe. Mwene Sirake mu kigabane ca 5 yaravuze ngo inzira y'umunyabwenge nuyibona uzoshima Imana, kandi akarenge kawe kazokama kayivyukamo kayinutse. Wagize neza ko wamaze kumenya ko bwenge ari Imana, kandi uguhuza n'Imana no kugira ijambo ry'Imana. Ibyo rero ni oringate. Ibyo Mana ubimeza kirimo. Umuntu aguhuza n'Imana n'uguhuza n'ijambo ryawe. Nandi muzoborerana. None rero bakundwa b'umukama, ndashaka kuganira n'umuntu yumva agomba kuvyuka mu mavuta yo kugendana n'Imana. We wumva ushaka kuvyuka, ndababwiza ukuri mwaritegura ubukwe kuva na kera, ariko nk'ubyutse witegura ubukwe mugabo utumva ko ugendana n'Imana. Wumva uri kuravyikorera wewe nyene. Wumva nyene ari udufaranga twawe, aho niho tuvumira. Urumva uwo gaciro wagutereye 10 ni w'agaciro, wakwisonzeshereza akagupfukamira, aho niho ubereye mu kivumo. Aho niho bituma mutishurirwa. Uha agaciro waguhaye 500, nuha agaciro gupfukama bwira Imana ati ndasibyago ndahise imivumo. Aho mwihenze gose. Rero ngomba kuganira n'umuntu yumva yabirambiwe guhora wenyere yiyobora, ashaka kubyuka agendana n'Imana, ashaka kubyuka agendana na mushobora byose, ashaka kubyuka
aganana na Mutananirwa. Uwo niwe nshaka kuganira nawe. Mana umuhe ubuyobozi bwawe umukozi papa. Yagamurikiye umushobora byose. Uyagira abana bawe ibibashika ku mutima kandi bituma amarangamutima y'abakogwa mu gususumira no mu gusuzugurika. Yaga papa. We wumva gushaka ko uyu munsi ugendana n'Imana, ukorana n'Imana, kwibyaranguka byose bikwiye kuva ku rukundo rw'Imana. Ngo hano ngusabye untize amatwi gusa, ntuntize ibiganza ngo havura uvuga ngo none nimwumvise uwavuze ngo ni telefone ntiyasubiye kuvuga. Ubundi Bibiliya avuga ngo umukama yubuye ibintu bishasha. Ngo umukama yagize iki? Ngo yubuye ibintu bishasha. Uwo ni Isaya 48. Reka mbasomere gutya nirenganire ukoremo akantu kamakosa. Umviriza ibi muryango wa Yakobo, mwebwe mwitwa izina rya Isirayeli, mwebwe mukomoka ku rubyaro rwa Yuda, mwebwe murahira ku izina ry'umukama, mukambaza Imana y'Isirayeli naho mutabigira mukuri no mu butungane. Ubu niri turi ngaha ku gicaniro ngo nuko turi berana. Harimwe abariko barahanira ubwerana kanatsinda ntituranaburonga mugatsiko turabona. Muga hariho n'abandi nabo banaconetswe. Hariho abantu muri banaconetswe nuko. Ndabibabwiye cyo kuri. Hariho abantu muri banaconetswe. Mukozi w'Imana nabariza umwana araguca mu ntoki aragenda. Mukozi w'Imana babarira gose urumva nyene kwera kimurindira biyangare. Kwera kimurindira biyangare mu mwanya ndabayitangaza. Mwose agire konte yiwe utayigira ureke uyigira uyigira. Kuko jewe ndavuga simvura kandi ndavuga nkarengana. Kandi n'ahandi hose ugicaniro bazobibakorera muzobikorana umwete n'abagabo. Usanzwe uyifiseho uyikora. Reka babwire ikintu ndiko ndababwira. Ubundi ni mugira ahantu hahora habavuganira mu isi y'umwuka. Nimba ari mu idini ubigira neza, mugabo wumve ngo sibijya patira za muri rusange muri abakristo 250 ngora n'umukama wabwira hora naho bawushira muri rusange. Genda guhe audience individuelle. Mubona n'amasomo yandi wumve ngo navuye mu gwishi. Uku iyi ntabwo yo guhaguruka gatambuka mvinga Imana akajedekaye. Imana yabwiye umunyisirayeli ngo haguruka hindukira. Igihe ubaye kuri uwo musozi kirahagije. Hindukira. Hari umusozi mubaye ko w'ubugumba, hari umusozi mubaye ko w'ubukene, hari umusozi mubaye ko w'amadeni n'ukunyigita gusa no kunyingisha. Bibiliya avuga ngo hindukira. Ikongera ikavuga ngo hindukira. Igihe ubaye kuri uyo musozi kirahagije. Hari umusozi mwasuzugurikiyeko, hari umusozi mwababariyeko, hari umusozi mwatunturiyeko, hari umusozi mwacinyirijweko. Bibiliya iravuze ngo hindukira. Igihe ubaye kuri uwo musozi kirahagije. Petero aravuga ngo hindukira. Nimuhinduke muhure n'igihe cyanyu cyo guhembuka. Ibikorwa by'abatumwa 3. Iki ni igihe cy'ukubwira Imana ati ndambiwe n'ibi bintu byakavuye. Genda murabana mu isi y'umwuka. Kujya umuntu agenda kuri gishe ya banki akavuga ati nje kuguruza konte nga wazana kwa mahera utayazana wowe gusa izina ryawe riri muri iyo banki. Hari amafavere office amafavere bahaye abanywanyi ntangana koko ntangana. Mugabo bace bavuga tubo abantu bose rero bafise muri konti muri banki ya Copec cyane nko muri banki ya BDF, Banque de Développement des Femmes. Yes, uyu mwaka president yadesize ko abahabonije utari kuri urwo rutonde izina ryawe utatanze amafaranga y'ikugurutsa waruro. Uko niko Imana murayisuzugura mukayisuzugura mu itegeko ryayo.
ikababwira ati bane banje naho munsuzugura ndahari nk'Imana, naho mutabikora neza simbabwira aba bantu batabikora neza ni bande, ni mwebwe mutanga imitwaro mugabo namwe mutagirane mutaza agaciro n'akamaro k'inzu y'ububiko, ni mwebwe mutanga imitwaro mwumva ibisabisho gusa muga ntibidonora amarangamutima yanyu ngo mutere intambwe muvuge muti kwika Imana yakivuze reka mbure ndayigerageze hama ndagikore nk'uko ibishaka. Niyo mpamvu bavuga ngo turasenga muga tugahwera, turasenga tukabura abacu, turasenga tugakenyuka. None ni Imana ari ingome, ni Imana ibesha canke ni mwe mubesha canke ni mwebwe ataco munezwe? Ni mwe ataco munezwe. Ari jambo twasengeyemwo nagiye ngo umwana w'isi aravuga ngo amafaranga atari kubaka inzu uyatwara mu kabaruka yake, vuga ngo ubugorye, vuga ngo ubugugu, uko yarya nikasinzi kazi igitigo, nikasinzi kazi amahaha, nikasinzi kazi umushishito, nikagushira kure y'urugo, nika agabanya imyaka yawe y'ikubaho. Yavuze ngo uyatwara mu kabaruka yake, mugabo uko yabika kuri konti nikagushiramo ibyimviro nikundi musuzogira surprise economique. Nanje nababwiye amafaranga atari bugushikane kuco ushaka gushikako, ni byiza ko uyakuramo kimwe muri 10 ugashikanira Imana, igaheza ikagukura ko ibyo nyikugura n'indi mihora yandi mafaranga. Bonaho mutabikora neza umviriza, mwako mwiyitirira izina ry'igisagara ceranda bakishimikiza Imana y'Isirayeli n'izina ryayo rikaba umukamanye n'ingabo. Ibyabaye kuvana na kera narabimenyesheje bitaraba, byavuye mu kanwa kanje ndabibumvisha ndabikora ubwo nyene bica biraba, kubera ko nari nzi kuri ntabariko. Banza wirukana ubutagondwa muri wewe. Ubu uriko uravuga ngo urumva ngo uwo mugore ngo urumva uwuwe mugore ni nyoko wawe, umugore ni umugore wawe. Ugaca usanga bivuzwe n'uwebe Imana wa wundi Bibiliya ivuga ngo ubundi akwiye kwishura nka Kristo, ngo mama ninde? Ni wowe se yumva ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro. Siko Yesu Kristo yishuye bamubwiye ngo nyoko na so bariko barakurondera, nyoko na bene wanyu. Bikavugwa n'abandi yabwiriza avuga ati mbega data mama na bene wacu ninde? Ni wowe se yumva ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro. Bikavugwa n'abandi basiga byose kugira ngo baronke igisumba byose. Bigasigwa n'abandi baheba abagabo n'abagore, bahebye umunezero kandi uryoshe pe ndabarahiye. Uko mubikora uko mushaka mutabikora uko Imana ishaka. Kubera ko narizi kuri n'abarigwa kimwe mu bintu bizitira imigisha yanyu, bizitira ko uyu munsi wogendana n'Imana wokorana n'Imana, ni kugirane ni kubi n'abarigwa. Barakubwira bakamena ibanga bakadondagura ukanyunya iminwa ukagenda nka kujya kwimbwejeje kunya mu busizi itare ikunya mu busizi itare bakavuga witakaravuze ukanyunya iminwa nka kujya kuko barako narizi kuri n'abarigwa kwiga ikanu cawe kidadaraye nk'icuma, uruhanga rwawe nago rukomanaye nk'umuringa. Nabikumenyesheje kuvana kera, ndabikumvisha imbere yuko bishika kugira ngo ntuwavugirane uvuga uti n'igishusho canje cyabigize, igishusho kibaje nagihinguye nahigihinguye n'igishusho canje c'icuma gishongesheje niryo byabategetse. Urumva ngo Imana bikubwiye kandi ntuzovuga ngo nabihawe na diplome, ntuzovuge ngo nabihawe na master mfise, nabihawe abazifise bari mu kuzimu bari ku mpanda bangana gute. Buriya kugira ngo nimushikanire Imana nimusenga Imana nimwumva itegeko ryayo, buriya kugira nimuhebe gusambana kwiba kubesha kugira inzigo no gusharika muba mwisunziki. Muba mwisunzikiga. Wagwa facture wo mukawazima. Gurumva rero Mana ngo nane nagusabwe nindabwiye ngo Imana barayivumbura. Ivumbura uzogaruka kavumbi ku muriro kari ngaha. Warabyumvise none byitegereze byose. None mwo bimenyesha.
kuva ubu ngiye kukumvisha ibintu bishasha, ibintu byari bihishijwe kandi utaruzi. Ibi rero nibyo ngomba tuganira. Nutabisesangura wa mukobwa uri ko wigira sindabibaza, bazi ngo urasenga naho intagondwa ari wowe ya mbere. Ngubu ni abikiremwa si bya kera kandi gushika ubu ni wari bwavyumve bivugwa kugira ngo ntuwavuvuga uti nukuri nari ndabizi. Imana izi ko dufite ubwibone, ibintu byo ngo nawe siko bimeze, siko byagenda. Umuhungu wanje niwe umubwiye ikintu ngwe niko kandi ugasanga cari gishasha kuri nabwe ni uwo mwuka waso ni utawije uzokunaniza ugukure ku bagenzi. Urumva apa ni ibintu byo kuvuga. Urumva nkari ho munacavuga ngo nawe ngurumva ngo abo umuhungu amaze gukwiza imyaka 8, 12, 14 utamubwiye ukuri urasembereza kuki urarenza ko kubereka muri ko mubarenza kwiva. Mubwira ukuri ntugatuka se yumva ntukavuga inayo kuri mugabo ikintu kibi kumubwira uti izo mari ni nk'izasope ya nukuvuga abanyana acagaruka akaraba ubuzima bayemo, akaraba nk'ibisuzuguro yabayemo, kavuga ati kabisa imbibi byombako kuko abana bari bakwiye gutorana ingeso nziza ziri kuri twebwe. Imana ikazibazi imizikazibaye umusaruro bigwije gatatu. Mugabo ingeso mbiri kuri twebwe bakayinuba tutagiye turevuga. Urumva afite yo agwarije ikintu yishizemo kugwareza ikintu navuze ni wamana aho sinihangana. Urumva naho ibombe yo turika sinihangana ndamwe ni wawe ni nuko umeze nurapfuye ni nta n'umugenzi muzomarana kabiri kandi natanguye kububwira byatanguye ku ni nta mugenzi muzomarana kabiri nta n'uwo muzoraramana usibye mushikaho ko atanu ufise bo batogwa n'abashika batari bo bate na mwene wanyu Chrétien muzopfa muhuje. Iyo asize ntukureho kandi ari mu kinyoma kandi wamubwira ikintu cy'ukuri agaca akubwira ngo aho ikintu yacase arakwemeza akakizana amakaragiteri akakidevelopa nawe asanzwe afite n'impano zo kudevelopa. Ndavuga ni wamana nyagora kungwa mvurira ntabara ko naca nibuka ko se aje cyamubuza abagenzi n'abagenzi yigeze abafise kandi kenshi umuntu atafite umugenzi n'umwe. Bibiliya iravuga ngo nubona inzira iri mu mugenzi, ngo nubona urose umugenzi w'umunyabanga, ukabona urose umugenzi atagutununza, ngo uzowarose ingabire iri hejuru y'izindi uzomwegera. Nimukemera ibamarira amavuta ikikumara amavuta acegegwe ucegeze kure yawe gushika kibanza cisuganya cenye n'ubwaco kiza cyanje kukumarira amavuta. Okay bitaruka urapfuye tugatinya ngo bamvuga gute bimeze gute. Hari abantu mwase kubwiza ukuri ngo ninda mubwiza ukuri arana ninda mubwiza ukuri arandeka. Hari n'abandi mwase kurekura banka beza ntibashika. Hari abandi mwase kubwira ukuri murakomeza muri kuruta murakomeza murarenza ko murakomeza muragirana ukibaza ngo na amahoro kumba ahubwo icyari kuzana amahoro warakizibi. Ibitari byawe nusenga neza bwira Imana uti byanje bime binyarutse bitanduhishije ibitari byanje binkurego. Igari iryo twita ngo ni bwacu kubera ibikomere dufise n'imibabaro dufise atari byacu. Baje ukarya gutu n'umusheri wanje n'umugabo wanje n'umufasha n'umukunzi wanje n'ishoma mbiki ari ikintu kizokumara amavuta kigagukura mu kibanza Imana yagushakamo. Ibyo tubikura ku kazi dukora, tukibikura mu mibano abo dusangiye ikibano mibano, tubikura kuba dusangiye amarezo sosio, tubikura kuba twumviriza n'abatwumviriza. Niyo mpamvu buri gihe cyose ni muyoboza umwuka w'Imana. Ngo ariko naco wumvise nta nico wemeye kuvana kera, amatwi yawe ntiyigeze yuguruka kuko narinzi neza kuri umuhemu ukaba n'umubisha kandi ko witwa gutyo kuvana ukivuga. Nubona umuntu uri kurahanura, one day you say, second day you say, ukabandanya ukabona kuko hari abantu bashaka kumva ibyo bakeneye kumva, nuzorushanye nawe. Bwira Imana umviritse. Ega bakristo uyu munsi mwarabicuritse. Ubundi Paulo abwira abakoreni yababwiye ngo ahubwo reka mfatire kuri Yesu Kristo. Nugomba kumenya isi ngene wo yitwara ko genda usome Matayo guhera mu kigabane ca 5 gushika mu kigabane c'7 kandi wongera ugende muri Matayo 18 aravuga neza ingene isi nayo itobishaka mubana nayo ubana nayo. Mugabo Yesu mu bijanye n'imigenderanire yaravuze iri jambo rikomeye cyane.
Yesu umviriza amajambo avuze. Mana ndasabye iri jambo, iyi nyigisho y'isasije, ndasabye n'iri sengesho tugira dusenge, vyugurura ubutunzi bwacu, vyugurura amasezerano yacu, vyugurura amahirwe yacu, bidutandukanye n'icyo cyose cyo dutandukanye n'urukundo rwawe. Turabizi neza ko umuntu wese wamuremeye umuhesha w'umugisha, ariko abo bantu twaratevye kubabona. Abo bantu ntibaradushikiye, abo bantu ntiturabakabakaba, abo bantu baraturuhije natwe turabaruhije. Ndakwingiza udukure mu nzira ibitsitaza. Ndagusabye nyaguhora ku ngoma, umuntu wese ari kuri iki gicaniro, yaba uri hafi yanje n'uri kure yanje, umunezereze rwose, umuhe icyo wamugeneye akibemwe aryohewe uzobukoze papa. Nitukananije umuntu n'umwe uzobwize neza mubyeyi mwiza, ntihakagira umuntu n'umwe tubera igitsitaza, kuko ubwenge bwacu ni buto, ukwihana kwacu ni ibice 70%. Turashaka ko n'abagabo b'ibigorye, n'abagore b'ibigorye, n'abakobwa b'ibitazi, n'abasore b'ibitazi, ndetse n'ibihemu, ndetse n'abanywarumogi, ndetse n'abasambanyi, ndetse n'ababeshi, umwe wese ku giti ciwe turashaka kumwamira ivyabo. Ewe wambyeyi utaha ukavumera, tukemera ko tubandanya tubibihemu, tukurira mu nzira inzitizi papa. Umwe wese umuhe kugira urugendo rwiza mu buzima bwiwe, umwe wese umuhe kugira umubano mwiza na mugenzi wiwe, umwe wese umuhe kugira akanyamuneza mu byabayemo, umwe wese umuhe kunezererwa icyaha, umwe wese umuhe kuhimbarirwa icyaha. Papa, aha ndagusabye, gorora ibiganza byawe, urungike imigisha dukeneye, udukuremo imivumo igundanira muri twe. Ntidushaka gusaragara, ni wowe gusaragara, kuko ni wowe ushoboye kuvuga ugashitsa n'ibyo wavuze. Ntidushaka kumeneka tumenekera ubusa. Wari ubizi ko batugurura amatwi ngo bavuge, wari ubizi neza ko bafise ubuhemu mu mitima yabo, wari ubizi neza ko ari ababisha n'umurongo w'8 muri Izaya 48, kandi wari uzi ko bitwa gutyo kuvana bakivuka, bisigura ko babisamanywe, niko Dawudi yavuze. Bakundwa b'umukama, ubundi ubu buzima nta muntu n'umwe Imana yigera yemera ko agenda ari wenyine. Niyo mpamvu yangu ivuga ngo nta kigabo kitagira ikigore, si mu buryo bwo kwabirana, oya, no mu buryo bwo kurangura ubuzima, kugira twinjire mu myamagaro yacu, tubeho tunezerewe tutababaye. Kristo Yesu wenyine ubwiwe ntigeze aba ari wenyine, no kwa Pilato yari kumwe na Yohana yavuze ngo Kristo aciye, aho yabaye ari wenyine ni mu rupfu gusa. Ariko rero hari igihe hari ibintu bidutsitaza. Mumambwira abantu mufise ingabirano yo guhanura, mumambwira abantu mubana n'abantu mwumva umenga ari cyo mwababwira mukabagira inama, kugira bumve mwisubire ko musanasana urugo, musanasana ofisi yanyu, musanasana akazi kanyu, musanasana urudandazwa rwanyu. Umwana w'umuntu n'ikindi kintu, hari igihe umubwira ukameneka, kumva umenga uri kukorera Imana mu kumubwira. Jere ibyo bintu bisigaye bisesera amavuta gose. Imana ntirubukorere muri iryo jambo wavuze, kandi wumva ko atamutima mubi wagize, ni kuri biraruhishanya cyane. Ukumva nyene ko atacu utakoze, mugabo ugasanga n'ubundi wamenye ibanga. Kumena ibanga niki? Kugerageza gusigura ibintu, kubyumva, kubibona uko bimeze, kwerekana ukuri, bikarangira atabyamwa bigitse. Je no kuri nkunda kugira Imana, kubera ikubizi neza ko kuryama biryoshe. Ukubahuka ugahimatera umuntu aryama ko n'amashuka meza, ubizi ko yigeze kuryama ku kiraga, akaryamana n'inka, akaryama mu bisyogorore, akabego ko ari we yasobwe nuko ari inka canke impene yaganze yashesha amaganga. Umaze kumuhimatera ukamukiza, ukamukuza, akaba atanagisoba haryamye, ukamuha n'amashuka, ukamuha n'umusego n'umudo, kuko ni wowe ubitanga. Mana, ugaca wowe nyene umubwira uti ngwino usenge, ukambwira uti genda unkorere iki, akaja kugikora, ariko ntihabe n'umunezero n'ubwo. Navuga Mana, ni kubera iki Mana duhe ibyamuzo ubukoze? Umugore akimyoragura naca atakoze, nako atagize abaguteka, muravuga ngo urumva ugira ubake wasase gitanda, harababishashe bananamyoka n'intoki n'imigongo yabirahonera, wose asimbundeke y'ibyaha wananiye Imana wowe mukozi.
kavuga reka kuvuga nabi gira iki zukonora umukozi ni muceceke. Hari ababumva bakabita abasazi kuko ataco batakoze. Goma ndababwira nimutahamagara umwuka w'Imana ngo akorere mu ijambo turiko turarusha. Hamagara Imana yikore. Izabikora amahanga azobibona. Izabikora bose batangara. Umunyisirayeli ngo Imana yabwiye Musa ngo Musa cyura inzoka imeze nk'izo zabakoma wicure mu muringa ucuyimanika uzoyihweza wese naho inzoka izo yamaze kumukomora acika yihweza azobasubijwe ubuzima ntazobera kuko aboza ariko zirakomora baco. Ibigabo bigasesa inda bikaza n'ibikanzu byarekereje ngaho hoye bikaza n'ibyanwa byarekereye. Musa ati iwezi iyo nzoka. Ikigabo kikagwa kigaramye ngaho. Gisore kikaza iwezi iyo nzoka. Akagore kakaza iwezi iyo nzoka. Ukabanyisera ntibakunda kubabona. Sinavuze akagore muko kagaye ntibakunda kubabona. Abazihweje abayihweje bose barakira ubusikago baraba. Muga abantu bari bazibiye amatwi bari bafite ibindi bintu bumva ati ngo n'ubuswaganye bwa Musa niki zirabarya vuga ngo zirabarya ongera zirabarya umva zirabarya uko niki inzoka ziriko zirabarya igiteka kikabarya ubukene bukabarya amadeni akabarya kuko mwumva ivyo mushaka kumva. Genda ahantu hamwe ube direct uvuga uti wa Mana ndi umukristo mukatolika ariko mwibanga ry'umwuka w'Imana mwuka atawunsesangura ngo antushe jewe Anita w'indani ushobora gukora ku ntoki zanjye ushobora gukora ku mugongo wanjye ushobora gukora aho ushaka hose kurya ushobora kunyumira gako aho ushaka nawe utongora ko n'umuganga yongora nawe muganga atongora ko wose nkansinziriye mugabo hariho Anita w'indani udakushobora gukora wagizwe n'ingeso wagizwe n'imico uwo mubonera mu vyamwa yawe niwe Anita saa sita z'ijoro ariko arakwigisha. Hari ubundi musi hari iyindi misi erega ibimutazamura bicenzako erega mwebwe n'Imana irikira abandi mushobora kuyagaciro nimushobora kumva ko ari gihe nari muri gera saa sita z'ijoro mbinana nayo umva saa sita z'ijoro birenga iminota 2 natanguye imbere gato irangana igera ndiko ndabindana n'indirimbo zo kwa Sogo canke zo kwa Ngabore wose canke za hariya kwa baba mbega yemwe murazi twayiheza zo guteriteka sembawe. Hari indirimbo rero twakunda kuvuga saa sita z'ijoro kuko indirimbo z'anyamahanga nitwazikoresha aho muri geraho nemwaza ngo ari imyaka 10 yaciye iyi mwaza ngo ari kinjana kiyaciye ndagifise. Iyo Mana ni yakugutabara di ubu nyene ndi umwe muri studio na uri karanyumviriza na uri karankomera amashi ariko ndiko ndabigisha ndiko ndasenga mwese nabegeranije bo kugicanira muri kumande zine zisi singene ishura yanyu singene yiki ariko nshaka imigisha yanyu mwese twegeranira tugira dusenga Imana duhondagura ibiduhangayikishije duhondagura ibidusuzugurikishije reka intuntu ngo abandi barongowe nawe ubwawe urahari reka intuntu ngo abandi bagize ibintu nawe byawe birahari. Ubu ndaje dusenge ndaje tuvuge igisabisho cyo kuzuzwa mutima mweranda kuko ngo wari umunsi mukuru hejuru y'indi minsi yose ngo Kristo yeze ikintu yakoze n'igihugira ngo umunsi mukuru mutahubwo bukwe bwawe mwavuze ngo mwebwe mwese munyotewe si Yohana 37 ngo mwebwe mwese munyotewe ngo mugirene munyegere kugira ngire ndabasomagure mbakubita ikofi ndabigishe kugira ngo inzozi z'amasabisha aho zitembe ziva mu nda zayo ngo arikababwira umuzo wa mutima mweranda bazoha. Narakubonye Mana narakubonye Mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye Mana narindushe Mana uranduhura Mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye Mana narimboshe ntibiteka Mana narimboshwe Mana n'ubukene Mana
narimboshwe mana n'ubugwayi mana narimboshwe mana n'agacinyizo mana narimboshwe mana n'ukwidodomba mana narimboshwe mana n'agacinyizo mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye mana narakubonye mana narakubonye mana narakubonye ukuboko kwawe narakubonye mana haleluya amen mborera imana ingene bivuga byo byose mu bwicecekere mwumva iki kintu mutazamuvuga ngo mujaje wagukankamwa ngo ni ngo murakanka wagira tuyaza nayahe mwakuye nikiki muzana kiretse icyo mwaha yaka guceza ngo murakakama iya nibyahaga murondera by'ubwami bw'Imana n'ubutungane bisigaye mu byongere guhora mbiriza umurongo nawo kwibagira byose niho wibagire murongo w'icenda Isaya 48 kubera izina ryanje kubera ni Imana ivuga cyane itari karavuga di kubera izina ryanje ngiye gutsindisha vuyaga kubera ni nazo ryanje ngiye kukwihanganira yaga kugira ngo sindagutikize watwiyeretse mu bihe bikabije watwiyeretse mu bihe bigoye twariziyebuye tutabona iyo tuja mazura tsereka kuri mutananirwa utuje imbere tubona kunesha urukundo rwawe ni nangere erega n'uburi hagati yacu inzimano yawe niyitubeshaho agw'icyubahiro uragikwiye ego wadukoreye bwinshi tutabikwiye watubereye Imana muri byose mana sengwa na bose shimwa na bose isi yose nitazire ubwiza bwawe umva mukama mana y'Uburundi natwebwe abarundi n'abarundi kazi mbega twebwe twagushimira gute ego kuba turiho uyu munsi tubikesha wewe reka icyubahiro kibi cyawe ego wadukoreye bwinshi nk'ibi ndiko ndabivuga mwumva umenga ndi umusazi ntabwo nsarasarira muri Kristo uwo nawe ntiyitwa umusazi yitwa umuvugishwa yitwa umusanzi ndi umusanzi w'urugo kuwiteka ndi umusanzi w'igicaniro ndababwira nti hari umuntu nabonye kuri stati yiwe yasize ko urubura ruriko rurakubita aciye yandika ngo hari ibihugu bitagenewe kubakwamwo iminara ikibuye caza ari urubura kigakubita ku muduga kigakubita ku nzu icyo si igihugu c'abakene umenga ndiko ndaraba hari swate California canke ya canke ngaho muri Canada ko byigeze kubaho nibaza ko araka video babizi mwacandika ko ngo ahantu hatagenewe kubaka iminara naravye ndumiko ndavuga no mutipe nawe yaciye hayikwera no kuvuga ko si iyo mpamvu ibintu by'ibyohereza imisi yose bigaragaza ijambo ry'Imana rero ni muzi ko ururimbo ndirimbye ngashiramo igihugu cy'u Burundi ko Imana ishobora guhindura ikintu umugambi wababi ugasanga hari abantu bariko bategura inabi niko Imana ikayikuraho kandi bikemera Imana ikayikuraho kandi bikemera none rero dufise umutabazi ngo agiye kwibagira ibyo twakoze byose kugira ngo izina ryiwe rishobore guhabwa icyubahiro ntashobora kugutikiza ariko niwemere wihana ibyaha byawe turara kugira ngo ntushobore gutikira iki kintu Imana yiyemeje gukora cyambere kibeko n'ibintu bitaba kandi tugiye kubigenda uyu munsi imbere tugira turanabisengera ngo naragutyoreye nakoresheje ifeza nagutyoreye mu kugucisha
mu ruganda rw'amarushwa. Ivyo ndabigize ku izina ryanje, ni jewe nyene ndabigize. None izina ryanje ryohumana gute? Ubu nazo bwanje nta wundi nzobo. Imana igumugisha uri kuri kigicaniro c'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Ndabarahiye mvuze nga kuko singomba ngo bibe hose. Kimenyetso uzogende gusenga cyo kubakubwira. None Imana nikora ibyo twababwiye mukabyakira mukabyizereramo kandi mukabyemera bigaheza bigakora. Ubundi buhinga mwibaza n'ubuwe nta na bumwe mu byumve mugombe mugira umwete wo kwiga Bibiliya mwebwe nyene muyigira ubuzima hama murondera Imana murabitanga. Ndibazo babwire ngo amavuta yarayago miko buziki. Gira inyota y'ijambo ry'Imana n'ubu ndapfa muri za mugasasta ngende gupfukamira irya saa 9. Imana ibakure kwigisuzugura bahe n'indoto nziza Imana nafashije ndana barotore. Ryama murote muce mubyuka mbarotore. Uniyo nibuka akamaro ka mama. Aryama akaryama saa 6 z'ijoro saa 10 ugasanga ari karatigitisha igitoke canke icayi ngo tuno tugasanga yasize ibikombe mwibase. Ndavuga n'ibanga ry'abagore rimeze gute. Nkabona papa azari imwe mu ndu uko twabaruguru kavuga ntone ati umugabo papa atasanzwe izijoro yaborewe. Mama mugabo ugasanga 10 n'ibi bintu nibiki. Je bugazi nigeze ngira kanovera ku rugo kore ibintu bibiri. Je sinabona nk'ikintu mama yo naho natamunezera afise umuroho gusa mu rugo. Nkarabasenge nkabona afise umuroho gusa mu rugo avuga none nk'ibi bintu je nukuri sinigeze nsaba urugo mu buzima bwanje. Nukuri nagaco gatoyi nagize ngira Imana kwari kugira ngo inkuze sinzohave ngira mitwa mu butumwa ndimo. Kwari kugira ngo inkuze ivuga ati byose birashoboka wa mwana wa mukobwa. Imana zitubona nk'impinja. Byose birashoboka. Ubundi je nditahura go jewe na rugo nigeze nsaba Imana. Niyo mpamvu namukuyiburanye nayibwira hamwe wabaza umugabo wanje kugira ngo ndi umugome mugabo wa Mana uje sindi umugome. Unamwaje nakubwira ko ndi n'umurozi mugabo wa Mana uje sindi umurozi uranze. Nta n'igicucu nzi ndakikwaye ndavuga nikikuvura gripe mugana mu rugo uriko nta n'icamba nkoze. Sibyo none ndavuga ni none ibi nibiki nkano wari wandungitse gukora yiki. Abana bavuka ko ari benshi bakeneye kibarera cyatari ngombwa ngo byare. Yego ubu ndaneze ngo mbona izo ngabo umwe kumbura zo umukozi w'Imana ubundi nawe azo umushakashatsi. Yego harimo umwe visa zokomera ka umushakashatsi hari n'ubundi visa zo umukozi w'Imana. Mugabo Jesse numva ko ari ryora kuburyo Imana yari kwemera ko nje kubabara imibabarira hano nabonye reka yo hano tugera. Je n'ukuri sindi ko ndabahenda. Je ngiyo mbonye n'umuntu ambwira ati n'ukuri ndagukunda. Kimwe byonye nkumva namuna nkubita urushi kuko nari ndabizi ko uhira ukanyandikira muri telefone bipoke ndagukumbuye. Urushi inshi zaragwira. Je navuga ni wa Mana nkabona ubu nawo nkubita urushi nawo ugirane kandi telefone yanje je nta code irimo. Nta banga na rimwe mfise abana bose bari ngaha ku gicaniro nta banga na rimwe je mfise muri telefone. Wapi? Nkabona nyene ibirove ni byinshi nkavuga ati bwa bundi none ni kwereka ibintu utabiduha kirikaye tutarirwa turamena ibanga tutarirwa turameneka tubonda kwereka ijombe utamaye kuri mu mutima nkono mose kubera ikose nanje sinera yekada ntukampige kubwira nda muri ico gihe nta nakarabo nta nakaruna gatoye ishwi mu bagomeje te number 1 gusa nyine nabuze ubumba bariyo nihanye byaha ngirwa ko byose mugabo ko Kristo yambabariye unkundire dusenge unkundire dusenge kandi n'umwuka w'Imana hari ushake umvirize n'iri jambo cyo wifatira umwanzuro je ndumva hari ikirere cyo gusenga hari ikirere cy'ibitangaza hari ikirere cyo gutabagwa nimukahindire ngo urumva ngwirukana abarozi birukanire muri iri jambo. Yozuwe Imana imaze kumubona ko agiye guhangana n'ibihanda bimusumbye ubwenge kandi bimusumbye imbaraga. Imana yambwiye ati Yozuwe muzosome Yozuwe 1:9 komera ushikame ntutinye ntukihebure kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzoja hose. Mwabyumvise? Komera Izaya 41:10 ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi Imana yawe nzogukomeza kandi nzogutabara kandi nzogushigikirisha ukuboko kwanje ko kuryo gukora ibitunganye ko kiranuka gose. 3 umukama niwe mwungere wanje naco nzokena naho nogendera mu gikombe c'urupfu sinzotinya ikibi cyose kuko ndi kumwe kuko Imana iri kumwe nanje. None umurongo wa mbere ushaka kuwa kane Zaburi 121 1-2
ngo niba uburura amaso yawe urabe ku misozi ucubaza Imana uti ubutabazi bwanjye buzova hehe? Imana yakubwira ngo ubutabazi bwawe buzova kuri jewe Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Pawulo ariko arabwira Abafilipi mu gihone cya 4:6-7 yabwiye ngo nimukagire icyo mwiganyira, ngo ahubwo muri byose muje mumenyesha Imana ibyo mushaka, kandi amahoro y'Imana azorinda imitima yanyu n'ibyiyumviro byanyu, kandi abirindire muri Kristo Yesu. Namba ushaka kugendana n'Imana, uyu munsi ukaba ushaka kuba umutsinzi, kirutsa umutima wawe gusenga, kandi isengesho ritavuye. Bifite akamaro gusoma uko byibanze. Uyu ni umunsi mushasha, muze tuwutangurane n'agahimbano, tuwutangurane n'imbabazi z'Imana. Iby'Imana idukoreye nikitubabarira, twongewe ayandi mahirwe ntituyapfishe ubusa. Uyu munsi mushasha nutangurane nawe, Imana igushiremo ibyizigiro byayo byose. Umukama Yesu Kristo adukomeze, mutima mweranda tuyobore, adukingire kandi aturinde akabi k'ubwoko bwose. Mutima mweranda namanuka adukuremo ubwoba bwose, umukama Yesu Kristo atwuzuze amahoro yiwe, kandi Imana ituronse ubutwari. Bwira Imana uti ndizeye ko ugiye kuba imbere yanjye. Bwira Imana uti ndazi yuko uyu munsi uja kunshigikira, kandi ko atakintu na kimwe kiza kundusha inkomezi mu gihe ndi kumwe nawe. Bwira Imana uti ndagusabye ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo nshobore uyu munsi gufata ibyemezo byiza. Bwira Imana uti mu mutima wo kukwizigira no kugendera mu bushake bwawe. Bwira Imana utungereze ihumure mu mutima wacu. Wongere usubiremo iki gisabisho kugira ngo ushobore gusaba kuzuzwa mutima mweranda, kuko ari we ngabire ikwega izindi ngabirano zose. Kama Yesu Kristo mukunzi mwiza, ndashaka kuba uwawe kuvana uyu munsi, kandi ndakwiyegurire rwose. Nyemerera mukama negukire mu biganza byawe uyu munsi, ungabe ungenze uko ushaka, untume icyo ushaka, kandi nezerwane nawe. Ndashaka kubohorwa ko ububasha bwose bw'umwijima n'ubushobozi bwose bw'inganji ya shetani. Ndashaka kwinjira mu bwami bwawe, nkinjira mu bagize igihugu cyawe ceranda bakiri kuri iyi si y'abazima. Isaya 38:17. Umwami Ezekiyasi yaravuze ngo noneho ahari nunu Imana yahinduye amahoro. Mukama duhindurira amateka n'izina z'ubukoze. Ndagusabye ikigongwe ku bicumuro byanje byose no ku bube gito bwanje bwose. Ndarekuriye n'umutima wanje wose abancumuye ko n'abangiriye nabi bose. Mukama Yesu Kristo mukozi mwiza, ndemeye imbere y'ijuru n'isi n'amarembo y'ukuzimu abyumve kuri umwana w'Imana yigize umuntu. Ndakwakiriye muri uyu mwanya mu mutima wanje, ndashaka umbere umukama wanje, umbere umukiza nk'izibyaha, ibyago, imibabaro, imivumo n'imikoshi, kandi ube Imana yanje, ube n'umucunguzi w'ubuzima bwanje. Yesu Kristo mukozi mwiza, imbere y'ijuru n'isi, imbere y'abakomeye n'aboroheje, imbere y'inshuti n'abagenzi, imbere y'abankunda n'abo nkunda, ndakwakiriye mu mutima wanje. Uri umukama wanje, uri umukiza wanje, uri Imana yanje. Ndaguhaye ubuzima bwanje bwose,
kandi ndakwemereye kukugamburukira kuko uri umukama wanje. Waratwemereye wenyine ko dawe wo mu ijuru azoha mutima mweranda bamumusaba bose. Ndemeye rwose uwo muhango waduhaye, kandi ndamuhamagaye mutima mweranda ngo azane umucyo yirukane umwijima, azane urukundo yirukane urwanko, azane umunezero yirukane umubabaro, azane igikundiro yirukane icankiro, azane agahimbaro yirukane agahinda, azane ubushobozi yirukane ubunebwe, azane ubutungane yirukane ubugorye, azane ukuramba no kuranirwa yirukane urupfu n'uruboyi rwago. Ndagushanje Mana mutima mweranda, kandi ndakunyotewe Yesu Kristo umukozi mwiza, nuze umuhere kandi unsuke kwa mazi yawe abeshaho. Ndamanzura ububasha bwawe mu mutima wanje, nunyuzuza inema n'ingabirano nkeneye. Ndashaka gukora eklesiya y'umuryango w'abakristo bose aho bari ku mpande zine z'isi, cyane cyane aba bana bari mu mpande zine z'isi no mu byubahiro bitandukanye. Wahurije umutima kuri iki gicaniro cyo muri muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima, ukama nubasange mu buzima babayemwo, ubaho umugisha n'umugwiza, ubaha amasaka n'amasakaramentu, ubaha amahoro n'amahonda, ubaho ubwiza n'ubwizigirwa, ubaho ubwenge n'ubutungane, ubaho ubutunzi n'ubudahangarwa, ubaho ubushobozi n'ubushishozi. Duhe kuba by'ukuri kuba by'ukuri icyabona cy'ukuri, kandi ndagukorere ntatinya. Urakoze mukama Yesu Kristo, kumpaye mutima wa mweranda, ukama imbabazi, ukama ubutware, ukama inkomezi zo kugukora ntatinya. Urakoze kunyuziza ijambo ryawe geranda ry'ukuri, kandi nanje ndakwemereye rwose ko ngiye kugukorera. Sinzokuryaryanya, sinzoguterana nawe ntuzonererane Yesu, kandi sinzokugambararira. Nzogira umwete wo kugukorera ntirengagije n'akantu na gatoya. Urakaninazo rero mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, kuko izina ryawe ryagahora ari ryo Yesu Kristo umukama n'umucunguzi. Urakoze ku bubasha bwawe, urakoze ku ngabirano yo kuvuga mu ndimi no mu zindi ndimi zose no mu zindi ngabirano zose. Urakoze ku ngabirano yo gusigura ibyanditswe byeranda, urakoze ku ngabirano yo guhanurira ubwoko bw'Imana ngo buhinduke kandi bweze ku ngeso zose. Ubu rero se mukama ndi hano ndapfukamye ngo untume icyo ushaka, nunkoreshe ungeze nk'uko ushaka, kandi ushinga ubutumwa bwo kuja kuraba no gukiza abagwaye, bwo guhembura no kugirira neza abagowe, bwo kwirukana amashetani no gukora ibitangaza nishimikije ububasha bwa mutima wa mweranda bukorera muri twebwe abakwitura buri munsi. Urakoze kuri ibyo byose, ubwikurarangura n'ibyo ugiye kurangura mu gihe cyose nzokwambaza nkabikora mu izina ryawe. Mukama ubura inzozi zamaze abeshaho, kandi ninatura amahoro yashitse, ninatura ubwiza n'ubwizigirwa ubironse abo bose babigenewe, mu izina ryawe geranda Yesu nkengurutse ku migisha yose duhawe twebwe ubwoko bwawe. Amina, 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 aleluya. Koko ndagukunda cyane by'ukuri, reka mbivuge mukama akasyala, ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama uri umwami wanje.
reka nabivuge ngo ndagukunda cyane rwose Uwiteka tubatse ibyiza byiwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umunezero, Imana ibaho ubwiza, Imana ibaho ubwizigirwa, Imana ibaho urukundo, Imana ibaho akanyamuneza, Imana ibakiza indwara, Imana ibarihira imyenda, Imana ibakundi bakundwakaze, ibakure ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose, mwamana ugweze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.